Mu bihugu bigize East Africa, umukuru w'igihugu arinzwe cyane ni Perezida wa Uganda, Yoweri Kaguta Museveni. Arindwa mu buryo butangaje. Yoweri Kaguta Museveni afite abarinzi benshi kandi bo ku rwego rwo hejuru. Commandement de Forces Speciales ni gisata kidasanzwe mu ngabo gifite inshingano zo kurinda abayobozi bakuru, ibigo bikomeye no gukora imirimo yihariye y'umutekano mu kurinda abaperezida. Bafite ibikoresho bihanitse n'imyimenyerezo ikomeye, technology na surveillance. Hari ibyuma bikurikirana umutekano wiwe, hakoreshwa amakamera mugaragaza aho aherereye hose. GPS na kabuteri ni ibyuma bishinzwe gukurikirana no gukingira umutekano wiwe amasaha 28 kuri 28, iminsi 7 ku ndwi. Majambo make ntibyigera bihagarara. Imodoka zirimo protection speciale, bulletproof na antibombe. Ibikoresho bikoreshwa mu kurinda umuntu ariko atari uwo ari we wese. Ndavuga nk'abayobozi bakuru, abasirikare canke abashinzwe umutekano n'abandi baba mu bibanza bihanzwe amaso n'igihugu ndetse na beneco, bahawe agaciro mu majambo make. Ndatanze mwiriwe cangwe mwaramutse bivanye naho mu wese aherereye. Ni kuri Nuja Entertainment, twongera tubaha ikaze na karibu mu kiganiro cacu. Twibutsa umuntu wese atarakora subscribe ayikore tujane. Daba ahantu handitse subscribe cyangwa sabone mu rurimi rw'igifaransa munsi ya video uhavyonde. Tugende mu kiganiro cacu. Yoweri Kaguta Museveni harimo abaperezida batatu ba mbere batwaye igihugu imyaka myinshi gusumba abandi muri Afrika. Uwa mbere ni Teodoro Biange Mampasuku, asanzwe arongoye Guinea Equatoriale, ariko we si uwa mbere muri Afrika gusa ahubwo ni kw'isi yose. Yagiye ku butegetsi mu 1979, atwaye imyaka irenga 43, ku myaka yiwe 82. Uwa kabiri ni perezida wa Cameroon, ariwe Paul Biya, atwaye imyaka 41, yagiye ku butegetsi kuva mu 1982. Tukwibutsa yuko ari we mu perezida wa mbere akuze mu myaka gusumbya abandi bose, afite imyaka 92, kandi aracakeneye n'amahirwe yo kongera kuyobora igihugu. Yamenyesheje ko ashaka kongera kwitoza ku nshuro y'umunani ku matora azoba mu kwezi kw'icumi uyu mwaka wa 2025. Uwa gatatu ari we nawe tugomba kwibanda ko cyane mu kiganiro cacu ni Perezida Yoweri Kaguta Museveni, asanzwe arongoye Uganda. Perezida Yoweri Kaguta Museveni atwaye igihugu imyaka 39, yagiye ku butegetsi kuva mu 1986, nawe akaba afite imyaka 82. Yoweri Kaguta Museveni yavutse ku igenekerezo rya 15 Myandagaro mu 1944. Yabaye perezida wa Uganda kuva ku igenekerezo rya 29 Nzero 1986. Yashinze umugambwe witwa MLN, Mouvement de Resistance Nationale, kuva mu 1986. Ikivugo cabo vuga ko ari umugambwe wibanda ku mahoro n'iterambere ry'igihugu n'umutekano ku mpande zose. Yoweri Kaguta Museveni azwiho kugira ingufu nyinshi za gisirikare no gukomerera ku butegetsi. Yatowe inshuro nyinshi, ariko amatora yagiye avugwamwo kutaba ku rwego rw'ubwisanzure na demokarasi. Yagize uruhara runini mu guhagarika ubutegetsi bwa Milton Obote na Tito Okello. Mu myaka ya vuba yagiye avugwaho gutegura umuhungu wiwe ariwe Muhoozi Kainerugaba nk'ushobora kumusubirira mu gihe azoba atakibasha gutunganya inshingano zo kuyobora igihugu, ariko wakunze kwivugira ko agikomeye, gishoboye gufasha igihugu, kandi avuga ko agishoboye gukomeza kukironka. Kaminuza yayize muri Dar es Salaam muri Tanzania, yize byerekeye politiki hamwe na gisirikare. Mu nyuma yinjiye muri politiki ku mugaragaro. Yagize uruhara mu kurwanya ubutegetsi bwa Idi Amin 1981. Uwo mugambwe wari ugamije guhagarika ubutegetsi bwa Milton Obote. Inyuma y'intambara yamaze imyaka 5, Perezida Yoweri Kaguta Museveni yagiye ku butegetsi. Yashoboye kuzana umutekano no guhagarika ubwicanyi bwa gisirikare mu gihugu. Yashyigikiwe cyane n'ibihugu by'amahanga mu myaka ya mbere kubera kurwanya iterabwoba no gufasha mu bikorwa byo kurwanya sida. Yashinze intwaro ya demokarasi mu buryo bwa no party system, mbere yo kwemerera ku mugaragara abitoza mu migambwe canke ku giti cabo. Mu 2017 naho yahinduye ingingo y'imyaka ntarengwa ya perezida yari yarashinzwe na leta ya Uganda ataraje ku butegetsi, yuko urengeje imyaka 75
atarekuriwe kongera kwitoza ngo arongore igihugu, ariko ibyo yaje kubikora kugira ngo ashobore kubandanya ayobora igihugu ca Uganda. Ibikorwa vyiwe vyagiye bivugwaho igitutu, gufunga abatavuga rumwe nawe. Museveni afite umugore witwa Jeannette Museveni, nawe akaba ari ministere w'uburezi muri Uganda. Afite abana 4, umuhungu wiwe wa mbere ariwe Muhoozi Kainerugaba, generali mu gisirikare ca Uganda UPDF, yigeze kuba arongoye igice ca gisirikare c'akarorero gicungera umutekano wa Museveni n'abandi bakomeye muri leta. Kainerugaba yamenyekanye cyane mu bikorwa vyiwe ku rubuga rwa Twitter, aho yatangaje ko yifuza kuja ku butegetsi. Akunze guterana amajambo n'uwo twokwita Bobi Wine, asanzwe arongoye umugambwe UPF udacana uwaka na leta ya Kaguta Museveni. Kainerugaba yigeze kubwira Bobi Wine ko ashaka ko bazohurira muri ringi bakagwana ari babiri muri tere, atawukoresheje ikigwanisho atari karemano. Ati ndahaye ikaze n'abafana b'umwe wese bazobe bahashwaye kuraba uko bizogenda. Inyuma y'ivyo hari abavuga yuko Museveni ashobora gushaka ko umuhungu wiwe ariwe Muhoozi Kainerugaba azomusubirira ku butegetsi, ariko ibi ni bimwe ku bitavugwaho rumwe na leta ya Uganda. Gusa Museveni yavuze kenshi ko yuko hazoba amatora, ariko benshi ntibavyemera. Yoweri Museveni yongeye kuvuga kenshi ko atiyumva mu mitsi ashobora kubandanya gutwara igihugu, ubwo hagaragaye n'amashusho amwerekana ariko akora imyitozo ngororamubiri imbere y'abene igihugu biwe ndetse na zimwe mu ndongozi. Ibi yabikoze kubwo kwerekana ko nubwo ashaje agifite imbaraga zihishe muri we zitazwi na bose. Yongeye yashishikariza abakiri bato kwitwararika gukora siporo kuko ari kimwe mu bituma imibiri yacu ikora neza. Ni Yoweri Kaguta Museveni. Tuzosubira mu kiganiro gikurikira. Ni Nuja Entertainment. Mwibuke gukora subscribe, sabone mu rurimi rw'igifaransa. Uraba hano handitse sabone uyikore. Ushobora gushiraho na commentaire, kuko ni intererano ikomeye kuri twebwe, biradutera intege. Turabakunda. Ni Nuja Entertainment.